kazi kawe ka misi yose ni nkenerwa kumenya uburyo ushobora gukoreshamwo kugira ngo werekane ubushobozi n'agaciro kawe. Abakoresha bawe nibatahura agaciro n'ubushobozi bwawe bizokoroheza kuronka promotion mu buryo bworoshe cyangwa uronka agashara kisununuye gusumba ko usanga uronka kuri uwo mwanya. Hari abantu benshi cyane basanzwe bafite intererano zidasanzwe muri entreprise cyangwa societe basanzwe bakoramwo ariko batazwi ubona arashima tonka n'agashara kisununuye cyangwa baronke promotion kubera gusa batazi ubuhinga bashobora gukoresha kugira ngo berekane agaciro kawe. Kugira ngo utegure inzira dushana mu kanda cyo hejuru mu kazi kawe ka misi yose usanga ukoramwo ni nkenerwa gukoresha ubuhinga abandi bakoresheje kandi bwabafashije. Ni kuri Big Dream Media. Ntibagire gufyonda kuri j'aime na s'abonner kugira ngo muronke amavideo yacu. Ikintu cyambere cyo gufasha ni kugerageza kongereza ubumenyi mu kazi kawe ka misi yose ku buryo witwa umuhinga expert mu byo usanga ukoramwo. Abantu kenshi bahabwa agaciro mu byo basanzwe bakoramwo ni babandi bivanye n'ubushobozi n'ubuhinga bwabo entreprise zitinya kubatakaza. No kuvuga baba bariyubatse ku rugero rw'uko entreprise zizera cyane ubumenyi bwabo kugira ngo zikore neza. Nawe ukwiye kuraba mu byo usanzwe ukora nikiye kintu ukwiyubaka nk'umuhinga ku buryo ugikora neza ku rugero rwo hejuru. Bishobora kuba byo gusaba kugira amahugurwa kanaka formation. Aha objectif bufise ni kugira ngo nibagabanura abakozi uzuganurwe mu banyuma. Ikindi kintu cyo gufasha imisi yose habaye amanama n'abakoresha cyangwa abakozi mukorana gerageza ugira icyumviro uterera mu iterambere rya entreprise cyangwa ya societe. Kugira ngo ibyo bishikeko ni nkenerwa ko witegura imbere uko inama itangura ukwiye kugerageza kurondera amakuru ajanye n'iyo nama ukamenya ibihaba vyigirwa mu nama hama ukitegura ukaraba mu bihaba vyigwa n'iki kintu hoterera mu cyumviro gishogira inyungu mu iterambere rya entreprise. Ntiwemere ko amanama mwe nayo akurengana atagize icyumviro uterera. Ni nkenerwa cyane kuko iyo utereye icyumviro cyubaka bituma abantu babona bakongera bakizera ubushobozi bwawe. Gutyo utangure kwizerwa mu bantu bashobora gushirwa mu bibanza bifata ingingo mu muco w'akazi usanga ukoramo. Ikintu kizokwereka yuko utanguye kwizerwa ni mu gihe ivyumviro cyangwa intererano zawe zitanguye kwifashishwa n'abakoresha bawe mu gufata ingingo zimwe zimwe zijanye n'akazi. Ikindi kintu cyo gufasha ni kugerageza kwitanga mu bintu bitandukanye nubwo atanyuze amafaranga ushobora kubibonamo. Buri iyo habonetse akajye ko kwitanga mu bintu bitandukanye ntiwemere ko bikujana. Ushobora kuba atanyungu nyinshi mu buryo bw'amafaranga ushobora kubibonamo ariko bikaguhuza n'abantu benshi batandukanye bindani no hanze ya societe. Gutyo bagatangwa kwizera ibyumviro byawe n'ubushobozi bwawe. Ibi byo gufasha cyane kugwiza opportunité kandi izina ryawe rikaza amazina aje imbere mu gihe hifujwe umuntu baha promotion cyangwa bashira mu kibanza gifata ingingo mu muce usanzwe ukoramo. Nimba nawe wifuza gushika kure ukaza usanga ukoramo gerageza urabe mu bwo buryo twavuzeho hejuru bumwe ushobora gukoresha kugira ngo ukaje gushika kuri iyo ntumbero yawe. Ndagushimira ko wabanye nanje gushaka kumenya ino video nongera nkwisogira partage kugira ngo ushikire abandi. Remember always to be the best version of yourself.